ubu abigeme turashoboye kera bavuga ngo abigeme ntibiga muguru urumva ko nize n'amashuri nkayaheza kandi mfise diplome mugabo kubera ubuzi bw'Uburundi usanga bugoye naciye ngirirwa amahirwe yo kuja muri uyu mwuga rero ni ubaye uramfasha jewe cyo bahamagarira kuza bagakura amaboko mu mpuzu bagakora bakareka kuguma basiza amaboko mu mpuzu barindiriye gusaba canke kwiba canke kuja mu ngeso mbi bagakura amaboko mu mpuzu bagakora kuko gukora k'umuntu niko gutera imbere kwiwe. Reka tubaramutse tubifurize amahoro y'Imana nshuti bagenze muriko muradukurikirana kuri Vision Talk Media kuri micro muri kumwe na jewe Claude nkuko musanzwe mumenyeye hamwe n'ivyo rero uno munsi n'umunsi udasanzwe aho twagendeye Atelier de Couture Ananipenda isanzwe ikorera hano muri Kanyosha neza na neza aho bita ku Kizingwe munsi ya Permanence tugira tuganire rero n'umurongozi canke abasanzwe bari muri yo Atelier de Couture canke basanzwe bari muri yo association kugira ngo batuganirire kuri micro umutumire wa mbere ariko ni Daniel reka tuguhe kaze muri Vision Talk Media. Murakoze gera ko widondora ariko baradukurikirana babwira akazina kawe babwire ibikorwa usanzwe ukora kumbure kugira ngo bamenye neza uwo bariko baraganira turaguhaye kaze. Murakoze cyane ku mazina nkuko mwabivuze nitwa Karebwami Daniel akaba ari jewe nsanzwe ndo userukizi w'iyi Atelier de Couture Ananipenda nkaba ndumwigisha wo muri kano kazi kanje nyene nkaba ndakamazemo igihe kitari gitoyi turakora ibintu bitari bikeyi turakora amasakoshi nkuko mwabibonye turakora impuzu z'abakenyezi turakora impuzu z'abagabo turakora n'impuzu z'abana eka n'ibindi byinshi turabikora hano muri no atelier yacu. Yego murakoze cyane ku ruhande rwawe twabonye abo musanzwe mukorana reka nawe tumuhe kaze kugira ngo atwidondore. Murakoze cyane jewe nitwa Arakaza Bertrand nsanzwe nkorera ngaha nyene muri atelier nkuko mwavyumvise turakora nyene amaribaya kujya nyene yabivuze impuzu z'abapapa z'abamama uko nyene mwavyumvise. Murakoze cyane hamwe n'ivyo ku ruhande twabonye uwundi mu mama canke umudada nawe nyene musanzwe mukorana reka nawe tumuhe kaze kugira ngo atwidondore atubwire n'igikorwa asanzwe akora muri Atelier de Couture Ananipenda turaguhaye kaze. Murakoze cyane hama ku mazina nitwa Ngendakumana Sylvane nsanzwe nkorera nyene muri Atelier de Couture Ananipenda aha niho nsanzwe nkorera ndashona impuzu z'abakobwa amakanzu amajipo amashati amaribaya byinshi muri byo turabikora hano muri iyi atelier yacu. Murakoze cyane dusubire ku murongozi yatubwiye ko ariwe asanzwe arongoye ino atelier asanzwe ari n'umwigisha afise ubuhinga budasanzwe bwo kwigisha abantu bose bipfuza ivyo gushona hamwe n'ivyo reka tumuhe microphone kugira ngo tuganire. Nkuko mwari baje kutubwira ko musanzwe murongoye ino Association de Couture Ananipenda nabwiza akabazo k'amatsiko akabazo ka mbere bega vyakujemwo gute kugira ngo urongore canke uyumvire gushinga ino atelier turaguhaye kaze. Murakoze cyane hama iki gikorwa cyo gukora bino bintu byo gushona ndabimazemwo igihe kitari gitoyi kuva muri 2018 nariko ndabikora kuko naravyize kuva 2015 hanyuma 2016 mba ndabirangije nize umwaka umwe hanyuma maze kubona yuko ubumenyi nahawe budahagije ndagerageza ndaronda n'ubundi bumenyi bwisununuye nabifashijwemwo n'ubundi muvyeyi ariko arandongora muri kino gisata cy'umwuga wo kubarira hanyuma maze kubimenyera nkabona yuko nabishoboye niho hariho ikigo cyaciye kinyizera kugira ngo nshobore kugenda gufasha abandi kugira ngo nshobore kubigisha uyu mwuga naragiye ndigisha ndamaze kuramura abatari bakeya kandi nabo barabibandanije bamwe nabigisha babandi nkuko nanje nsanzwe ndabikora barigisha nabo nyene nkuko naje nsanzwe nigisha kandi barageze ku rugezo rwiza nasanze ari umwuga mwiza kugira ngo mpitemo kuwiga
narigeze kuba mfise impuzu hanyuma ndazitwara kuzikoresha ahantu, ndazikoresheje ahantu barazinyonondesha, ndavuga ati shogira ico kimara nuko nanje bino bintu novyiga hanyuma kugira ngo nanje nzoze ndavyikorera. Muri iyo ntumbero y'uwo muntu novuga yari yanyonone, byatumye ngira umwete udasanzwe kuvyiga ku muvuduko udasanzwe. Ca ndavyiga niko kuba nabigize ubuzima kandi nkaba ntashimye kuvyigumana, nkaza ndabisangiza n'abandi. Murakoze cyane. Twumva ko ufise vision nini cyane canke wakoze intambwe idasanzwe kugira ngo ugere aho ugeze. Hamwe n'ivyo mbega turazi ko iyo umwana avutse agakura aba afise ico yiyumvira, kumbura avuga ati jewe hari uvuga ati nzoba ministre. Wewe mu kuva ukiri muto wakuze wiyumvira ko ushobora kuzoba, wariyumvira ko uzokora ivyawe canke wariyumvira ko uzoshobora gukora aho ugera, ushobora guhagarara imbere y'abandi ukigisha abandi? Turaguhaye kaze. Murakoze cyane. Nkibitangura nkiri kw'ishure sinibaza yuko nogera ku rugezo rwaho noshobora gukora bino bintu vy'igitayeri hanyuma nkagera ku rugezo rwaho novyigisha, kuko kubijamwo nanje novuga yuko vyabaye par surprise. Kw'ishure bimaze kunanira naricaye muhira, maze kwicara muhira ndamara igihe ata kintu ndiko ndakora. Uwundi muvyeyi aranyiyumvira ko aravuga ati no nta kuntu ugenda kwiga umwuga. Ndamubwira ati nta kibazo, acahitamo kundihira kugira ngo nige umwuga wo kubarira. Ndiko ndawiga rero je nibaza yuko ndiko ndafyina atavyo nzobandanya, ariko Imana icishishikara kumpezagiriramwo, mbona ndiko ndabibandanya, mbona biriko birambera umugisha, canshishikara kubigumamwo. Ubu nivyo bintunze. Murakoze cyane. Ego nkuko wasanzwe watubariye ko usanzwe uri n'umwigisha, hamwe n'ivyo kugira ngo wumve ko ushobora guhagarara imbere y'abandi ugati je ndiko ndabigisha, n'uruhe rugezo wabihereye? Kumbure abariko baradukurikirana hariho abantu bafise ubumenyi vy'ukuri, ariko twibaze ko ico no kwita impano yo kuja imbere y'abandi naco kirimwo, babura aho babihera. Wewe vyakujemwo gute kugira ngo tuganirire? Turaguhaye kaze. Murakoze cyane. Jewe kugira ngo ibintu bimbemwo canke numve yuko novyigisha abandi, nkiriko ndavyiga mu ntango narabona ukuntu umwigisha ariko arigisha, ndavyo buryo ariko arabikoramwo, nanje nkabona umenga nobikora. Igihe kimwe umwigisha ndamubwira ati je bino bintu ndavyo ko uriko uravyigisha, ndifuza yuko nanje igihe kimwe nzogira ishure ryo gushona, kandi turi kumwe nawe ndazi bizoshoboka. Arambwira ati nta kibazo. Rimwe na rimwe yaramenyereza, turi kumwe n'abandi banyeshuri, ugasanga ariko barampamagara ngo ndimwigisha kubera babonye ko ndabasumvye ubumenyi bwo kubitahura bino bintu. Asanga ndiko ndamufasha uwo mwigisha kwigisha, nkigisha, akazarabaho ntabikoze neza akamfasha akankosora. Hanyuma amaze gufata ingingo yo gutangura kuvyigisha, rimwe na rimwe nawe nyene naramutumako agahagarara inyuma akaraba yuko ivyo ndiko ndavyigisha nkuko yabinyigishije. Murakoze cyane. Ni Daniel tuvuge umujene canke umupapa aho yishingiye imirimo wenyene muri wa mugambi igihugu cacu ciza c'u Burundi gifise 2040, igihugu ciza cifashe 2060, igihugu giteye imbere. Wewe nka Daniel umwe mu bigisha abamaze guca imbere yawe, nahehe ubona bamaze kugera biciye mu ngabire yawe canke mu gukora kwawe? Turaguhaye kaze. Murakoze cyane. Byukuri ni vyiza cyane. Jewe abanyeshuri maze kwigisha nkuko nabivuze, bamwe ubu nabigisha mu centre de formation, abandi nabo barabibandanije bagenda, bamwe barabikorera muri ville, abandi barakorera mu ma quartier, bariko barakorera kuri buno bumenyi nabahaye. Nanje narahuye ahandi kuko nagiye kubona nimba hari uruhombo runini iyo umuntu ashobora kugira, nuko hariho ingabire uba ufise muri wewe. Iyo ngabire ugashima kuyigumizamwo, uriye yo kuyisangiza n'abandi, usangije n'abandi ingabire uba ufise. No kuvuga wewe nubwo utazoba ukiriho, ico kintu wasangije abandi kirabandanya, abantu bakazosigara binovora bavuga ati nukuri aha hantu ndi nahageze ku bwanaka niwe mpaye buno bumenyi. Abari ntahe nziza. Yego. Murakoze cyane. Ku ruhande rwa Monsieur Daniel hari Bertrand. Bertrand, nawe tukwibariza akabazo. Watubwiye ko usanzwe uri umwe akorera hano muri Atelier de Couture Ananipenda. Mbega tukwibarize Bertrand,
kuva utanguye uno mwuga kumbure mwigisha yavuze ko hari abo yigishije basanzwe bari no ku mirimo mbega tukwibariza wa wigiye hano nawe turaguhaye kaze. Ego murakoze je nigiye ngaha nyene nagiriwe n'amahirwe nca ndonka n'akazi ngaha nyene hanyene niho nkorera. Urakoze cyane tumva ko biriko bitera bija imbere kandi biraryoshe cyane hamwe n'ivyo rero tukwibarize kandi twibaza ko kuva utarayiga no mwuga wo kubarira uko wari uri utaratangura siko uri no munsi hari akarusho ubu umaze kubona kuva umaze kwinjira muri uno mwuga ukabikora nk'ubuzima turaguhaye kaze. Ego akarusho karimwo kuko ubu naje atavyo nzi ubu gusa ndabizi uko aho ngeza ndagerageza. Urakoze cyane twibaza ko n'inyuma yo kubimenya hariho n'icinjira mu mufuko nimba kare waje hano udashobora kuba wo kwigurira ikandambiri bishoboka ko uno munsi ushobora kuba wozigurira navyo turaguhaye kaze utubwire. Ego birashoboka ego kuko urumva narakoze ubu narize ubu narabimenye urumva ndashobora gukora nanje nkaronka biwanje nyene. Urakoze cyane ku ruhande twabonye mushiki wacu nawe yavuze ko asanzwe nawe ari umukozi hano nawe tukwibariza akabazo k'amatsiko mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu myaka yahera kumbure baravuga ko abadame ntaco baha amaboko ntaco bakora ariko muri no myaka turabona ko abakenyezi canke abadamu bariko barakora bari ku murindi wo gukora kugira ngo biteze imbere hamwe n'ivyo nawe turakwibariza kumbure vyakujemwo gute kugira ngo wumve ko ushobora kuza wige kugira ngo uronka akazi ushobora gukora kugira ngo witunganirize imirimo turaguhaye kaze. Murakoze cyane hama kugira jewe nshobore kuza muri no mwuga mu bisanzwe narize amashuri ndayaheza maze kuyaheza rero mara umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu ndi ngaho ndi gishomere ntashobora kuronka ico nifashisha mu buryo bw'amafaranga cyaniga rero imigambi yo kuza muri no mwuga maze kuza muri no mwuga rero niho nashikiye nagiye muri atelier nsanga n'uwo mwigisha nyene yanyigishije kuva nk'ibitangura kuvyiga niwe yanyigishije gushika aho ngeze uyu munsi maze kubijamwo rero aranyigisha gushikaho ndabimenya cangirirwa n'amahirwe maze kubimenya ngirirwa n'amahirwe yuko tugumana nawe aca ntora mu bandi benshi twiganye duca tubandanya akazi turi kumwe nawe rero mu bisanzwe abigeme turashoboye ubu turashoboye ubu nta mwuga n'umwe ndibaza abigeme tudashoboye gukora ubu abigeme turashona kurima byo niwo mwuga wari usanzwe uhari ikintu cyose usanga turiko turagikora rero vyampaye amahirwe maze kuza muri uyu mwuga maze kubimenya nkagirirwa amahirwe nuko tugumana n'uyu mwigisha wanje ubu naje nkenye ata amafaranga ndonka agasabuni imanza gusega utuvu turaza utuntu abakobwa barondera ko abari twinshi ariko kugeza uyu munsi ndaturonka ntarinze gusega canke ntagiye mu ngeso mbi abandi benshi usanga barimwo bikamfasha muri ubwo buryo nico gituma nahisemwo kuja muri uwo mwuga ubu abigeme turashoboye kera bavuga ngo abigeme ntibiga muguru urumva ko nize n'amashuri nkayaheza kandi mfise diplome mugabo kubera ubuzi bw'u Burundi usanga bugoye naciye ngirirwa amahirwe yo kuja muri uyu mwuga rero ni ubaye uramfasha kandi si uyu gusa nari nagiye no kwiga uwundi wo kumwa mugabo kumwa kubera ntagiriwe amahirwe yo kuguma ndabibandanya bike ndabizi ndetse kubandanya gusa byinshi nibyo murakoze cyane twongere tukwibarize uvuze ikintu ciza cyane kumbure abariko baradukurikirana kuri Vision Talk Media abandi badada abandi bantu abamama babona ko mengo boguma muhira tacho bariko barakora bakwigire ko kugira ngo ubabere urutaro ubabere ikiraro ushobora kubigisha nibabona kino kiganiro hamwe n'ivyo rero tukwibariza ikindi kibazo mu gihugu cacu ciza c'u Burundi hari hamenyerewe mu myaka yahera ko abamama tacho mushoboye ariko uno munsi turabona ko muriko muragira evolution muriko murakora muriko mukura amaboko mu mpuzu abamama bageze ku rugezo aho baja no mu
bakaba mu bantu bafata ingingo mu gihugu n'intambwe idasanzwe cyane. Wewe rero nk'umuntu afise icyo ariko arakora n'ikihe kintu ushobora kubwira bajya badada abandi ba mama inkumi bari muhira atakintu na kimwe bariko bahereza amaboko? Turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Hama icyo nohanura abandi badada bene wacu n'abamama badukurira abavyeyi bacu nuko nobahanura gukura amaboko mu mpuzu ntakarye. Ubu ntushobora kuronka amafaranga atari uko wirutse ngo ukore, ntigikunda. Ariko ugiye ahantu bashobora kugufasha ukiga umwuga, ubu iyi myuga yo gushona irahari kandi bayigisha ku mafaranga makeya. Rero jewe icyo nobahamagarira kuza bagakura amaboko mu mpuzu bagakora, bakareka kuguma basize amaboko mu mpuzu barindiriye gusaba canke kwiba canke kuja mu ngeso mbi. Bagakura amaboko mu mpuzu bagakora, kuko gukora k'umuntu niko gutera imbere kwiwe. Murakoze cyane. Igihugu cyacu cyiza cyo Burundi gifise imbono 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Nkawe we muri uno mwuga wawe wibona he muri ico kiringo bivanye n'ukuntu ukora, urugezo uriko wibona he kugera muri ico kiringo? Turaguhaye kaze. Murakoze cyane. Hama jewe uko nibona ku rugezo ngeze ko gushika uyu munsi, gushika kuri ico kiringo kiri imbere, ndibaza ko ntazoba nduyu, kuko nanje muri vision yanje nifuza ubu nkorera muri atelier. Ubu nanje ngo nifuza ko noshinga atelier yiwanje nkagira nanje abakozi nshobora gukoresha bakabaho muri ubwo buzima, nanje mfise abo mvuga ati aba nanje ndabahemba ku kwezi. Urakoze cyane, tugushimire cyane. Dusubire kumwigisha Daniel ariwe ariko aratuyagira, ariwe ko aratubwira ibi vyamwa vyose tubona. Nibaza ko biriko biva mu maboko yiwe canke mu bwenge bwiwe. Urakoze cyane Monsieur Daniel, tukwibariza akabazo. Nkuko watuganiriye ko ufise ico wakoze kandi biragaragara by'ukuri, ibi byose abamukorana hariho n'abandi bariko bakora kubivuye mu bwenge bwawe, bivuye no mu byo wabigishije. Mbega wewe nikihe kintu ubona niwuhe munezero ushobora kugira iyo ubonye umuntu wigishije, iyo ubonye umuntu yaciye imbere yawe uri kuramwigisha umubwira ati gira ukugira uku, afise aho yigejeje? Turaguhaye kaze. Murakoze cyane. Hama jewe novuga ati ni umunezero mwinshi cyane. Jewe iyo ndiko ndakora kano kazi ko gushona canke mu gihe mba ndiko ndigisha, ndabikora ndabinezererewe. Kandi je sindabikora nka babandi usanga ariko arigisha umuntu, nimba ariko aramwigisha nk'ibi byo kubarira, ahengera agomba kore ibintu by'ubwenge canke ibintu ngira akamaro bizoshobora kumufasha ejo, aca abanza kumutuma ngo genda ucane ipasi, agaca mutuma ahantu kure kugira ngo aze gusanga ibyo bintu yabirenganye. Jewe umuntu ndiko ndamwigisha, abantu nagiye ndigisha barabizi, uraba ufise ikaye, ikreyo, igome, irate n'ikaramu, no kuvuga ibyo mba ndiko ndakwigisha uravyandika, no gucapa turacapa kugira ngo ubone ibintu biriko birava, nkuko mwabibonye hariya mu ntango igihe twariko turatangura. Turacapa kugira umuntu abone byavuye, kugira ngo kandi nashitse no muhira ashobore kubibandanya. Rero iyo mbonye nk'abantu nigishije bariko barabibandanya, numva ari umunezero mwinshi, kuko ejo canke hirya yejo nzoba ndumutama. Rero ndumutama nanje ndiko ndavyara aba ndiko ndafasha uno munsi nibo bazomfashiriza abana. Ejo umwana azoba avuye ku ishure yakinya agapira, yakubise umugere, ipantaro canke ikabutura yari yambaye avuye ku ishure yitabuka, kubera hari abantu benshi nigishije arenganye kwa wa muntu nigishije akabona umwana wanje ibutura canke ipantaro yamutabukanye, ntazovuga ngo reka ndamwirengagiza uyu mwana, azomuhamagara amushonere nkuko ari je nariko ndamushoneye, kuko azoba yibuka ico namumariye mu buzima. Murakoze. Urakoze cyane. Bertrand, tukwibarize nk'umujene afise icyo ariko arakora, afise aho abona, afise amerekero, niki ushobora kubwira baba jene bamwe bicaye muhira atacu ariko bahereza amaboko, ari ukujya no kuryama, depense zose bazishira ku bavyeyi? Nikihe kintu ushobora kubabwira nk'umwe mu bajene afise icyo ariko arakora kandi afise imbono? Turaguhaye kaze. Ego murakoze. Jewe ico nobabwira, ico nobahanura, nobahamagarira gukora, kuko gukora niho vyose biva. Kuko
barawuciye ati udakoze ntakarye numva uciye uja ngaho ukicara ni bamwe uca usanga bagiye mu marigara kwiba no kunywa urumogi amatabi ibintu nk'ivyo mugabo urumva iyo ufise akazi ushika umugwana n'ibibazo nyene vyo gukora gukora cane niho byose bipfa. Twongere tukwibarize Sylvain, hamwe n'ivyo watuganiriye uratubwira aho umaze kugera, ivyo umaze gukora, ikibazo ca nyuma rero tubibarize, niyihe mbono usanzwe ufise canke abariko baradukurikirana kuri Vision Talk Media, kubera ko ibiganiro vyacu bigenda kure bigera kw'isi yose, abantu bose barabibona, nikihe kintu ushobora gusaba abariko baradukurikirana? Turaguhaye kaze. Murakoze cyane. Hama jewe mbono nari nakivuze ubwa mbere, imbono mfise mu gushika mu gihugu cifashe nuko nifuza ko muri ico kiringo nanje nzoba mfise atelier yiwanje kandi mfise abakozi nkoresha mpemba ku kwezi. Hama ico nosaba abariko baradukurikirana, nosaba cyane cyane nk'abajene nkanje, hariho abajene benshi bahejeje amashure cyane cyane nk'abige musanga bicaye uko hakurondera ico bokora, usanga bagenda mu ngeso mbi cyangwa usanga baguma bicaye ngaho basaba abarengana cyangwa abavyeyi. Oya, nibakura amaboko mu mpuzu baze dukore kugira nanone bikunde dushike muri bwa Burundi bwifashe atabusuma, kuko ivyo bigwanya ubusuma. Umaze kuronka ikintu akaokipasho ntushobora kugira umutima wo kwiba. Nyabuna ushivuga reka ngende kuri kakano niko kampa ca kindi ngomba gushikako, bigatuma kagatima kakuvamwo. No hamagarira rero bariko baratwumviriza nk'abajene na cyane cyane ko nanje ndacyari umujene, baze dukura amaboko mu mpuzu dukore mu mwuga uwo ari we wese yumva ashoboye. Hariho gushona, hariho kumwa, hariho gukordoniye, gukora ibirato. Ubu abakobwa basigaye bakora ibirato bigakunda. No bahamagarira kuja mu mwuga na cyane cyane umwuga bavuga ngo bari bahebeye abahungu. Ubu n'abakobwa turashoboye, nimuze dukore hama tubone gushika mu Burundi bwiza bwifashe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Tukwibarize Monsieur Daniel, Atelier de Couture Ananipenda yoba imaze igihe kingana gute iri ku murimo? Uraguhaye kaze. Murakoze cyane. Hama nkuko nabibabwiye ubwa mbere, je natanga gukora nkorera abandi, narakoreye n'ishira hamwe, nongera ndakorera n'undi muntu nyene muri atelier, gushika naho ngira icyumviro yuko nanje no kwikorera, kubera iyo umuntu ariko arakorera abandi no kuvuga baguhadukeye nturonko two bategerezwa kuronka ko uba wakoze, hanyuma bijya wakoze nivyo bigaruka kuguhemba. Harageze igihe ndi imbere yuko nokora atelier yiwanje kugira ngo mu gishingo cyaho nanje bahora bampemba abarije nanje nzohemba abandi, kubera ubumenyi nije mba sanzwe ndabufise. Gasho usanga uriko urakoreshwa n'umuntu ivyo bintu atanabifise ko na nosyo, akaba agaruka kuguhemba kandi aguhemvye mu bwenge bwiwawe n'inguvu ziwawe. Jewe uyu n'umwaka ugira gatatu nishingiye aka kazi kiwanje, ndavuga nti reka nkore ivy'iwanje buhoro buhoro, gato karakura. Naratanguye ngaha mfise mashini imwe, ni hamwe nyene nkuko abantu badakunda yuko umuntu atera imbere. Aha dufise amamashini 5 mashasha nk'iyi nyene iri imbere yanje, ariko abagizi ba nabi baratugirira nabi, baratwiba amamashini yose. Turagerageza tugakoresha ubundi buryo bushoboka, turavuga teka dukote kugira ngo imbona kazoza yanje ntizimangane, kuko iyo abasuma baba baje bagomba ko umuntu asubira inyuma mu yandi majambo. Ariko je abasuma ntibanciye intege, navuze ati nubwo baba batwaye ibikoresho k'ubumenyi batagiye babutwaye nabusigaranye, reka mfume nkota ariko vision yanje ibandanye. Murakoze cyane. Tongere tubibarize kandi kumbure abariko baradukurikirana tubaza ko bafise umwanya, bafise ico bamaze gutahura kuva tugitangwe kugera ino saha no mwanya. Ikindi kibazo tubibarize, mbega nikihe kintu cabaye nk'inzitizi ntambamye muri bino bikorwa byanyu? Turaguhaye kaze. Murakoze cyane. Akenshi muri kano kazi intambamye ntizibura canke utuntu tugenda twitambika imbere. Nkuko mpejeje kubivuga, murumva twatanguje akamashini kamwe, Imana irahezagira ibikorwa by'intoke zacu, turunguka ziraba 5. Hanyuma basuma bashabaraza baratwiba,
ariko ntitwacitse intege turavuga ati nubwo batwibye reka dukote turakota murabona yuko turiko turabandanya mwari mwambaje ati none mu bantu muramaze kwigisha abantu bangana gute je ndamaze kwigisha abantu benshi kuko ndazi bose baziriye rimwe sinobora nk'abanyeshuri ijana kubera amaze kwigisha mu mihinga itandukanye ama promotion atandukanye yagiye arasuma kuri buno bumenyi bwanje naho hatagiye harabura intambamye nkuko mwari muzimbajije ico gihe nariko ndigisha ubwa mbere nigisha ni nkorera abandi hanyuma bakampa dukeyi kutwavuye kuri abo bantu nigishije muga mu nyuma ndavuga ati jewe nkuko dusanzwe turi mu mbona kazoza y'igihugu gushika mu Burundi bwifashe mu Burundi buteye imbere ndavuga ati jewe ntegerezwa gukora n'umuvuduko udasanzwe kugira nzoshike muri ico gihe mfise swate atiriye wanje yiza irengeye iyi kuko aha ndiko ndaduga ni buhoro buhoro hama nkazogira bibaye ngombwa n'ishure giwanje hamwe nk'umunyeshure kana akavuga ati jengiye ku ishure ryanaka nubwo nzoba ntahari umuntu azoba tuvuge nk'ubu narapfuye bakavuga ati hariho ishure ry'umuntu nyakwigendera yitwa naka vrema yarigisha neza ati kandi hajya ahantu vrema na ahantu ho gutumbera kuko ndafise n'umugambi wo gukora igitabo kugira ngo abanyeshure baca imbere yanje ntibazoshishikare kuzazanirwa hariho igitabo kirashobora kumutakarana akavuga ati ndibuka yuko muri iryo shuri nizemwo hari igitabo reka nsubireyo ndakigure ico gitabo kigamufasha kumurongora no gukora ibintu nkuko ndabikora murakoze cyane neje kubona intambamye kumbure hariho nakunguko hariho akarusho turaguhaye ikaze murakoze cyane akunguko karahari nkuko nabivuze mu ntanga ati aka kazi niko kantungiye umuryango ni kuvuga aka niko nisumamwo ndwaye niko nivuzamwo kubera ndubatse niko gatunze n'uwo muryango niyo mvuze ati nkene gufata agafanta ndagafata hanye muri kano kazi kanje ni muri bwa bwenge nyene Imana nasanga yari yarambitsemo ntarinzi ndabifashijwemo n'uwanyiyumvire ko akansugumira kuvyiga cansanga biri mu ngabire mfise kuko je buriya nsanzwe mfise ingabire nyinshi mugabo iyo nabaye ndashira imbere niyi murakoze cyane hamwe n'ivyo rero Atelier de Couture ananipenda abariko baradukurikirana umuntu abari intéressé canke umuntu yumva afise umuhamagaro wo kuvyiga ashobora kubasanga hehe bahe adresse neza kugira ngo baze babagane abariko baradukurikirana natwe turabateye akamo kugira ngo muze mwige ibijanye no gushona muri Atelier de Couture ananipenda turaguhaye ikaze murakoze cyane hanyuma kubaba muri kano gace ka Bujumbura haroroshe ni muri commune nshasha ya Mugere aho bita ku Kizingwe munsi ya Permanence ni adresse yoroshe hari ni akote y'uruzi bita Kizingwe nyene nta handi hantu hitwa Kizingwe ni kuvuga uwo shobora kuza ageze kuri Permanence nakabarabara kari hepfo y'ibarabara ariko aramanuka ni mu kuboko kw'ibubamfu n'urupangu rwa mbere hatangura ibotike hagaca hakurikira iyi Atelier de Couture ananipenda abari kure nabo barashobora kuba bahezagiwe n'aka kazi kanje canke bakaba bifuza kutugana hari ivyo batumvise twashitse barashobora kumbaza ndafise telefone nkoresha ni 71 556 822 iyo nimero irakora no kuri WhatsApp murakoze cyane kumbure abariko baradukurikirana kandi twibaza ko hari habariko baravuga nkuko twabagije abandi uno mugambi n'umugambi munini cyane kandi ufise ico uri kurafasha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi kugira ngo cike kuri yambono umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose uronka ico ubika hamwe n'ivyo rero twibaza ko niki kintu ushobora gusaba ariko baradukurikirana turaguhaye ikaze murakoze cyane burya abakurambere bavuze neza ngo nta muntu ashobora kwibona mu mugongo kandi ndibaza utishikiye ku kivi ntashobora kubona ikintu nyezina nkuko mwaduteye iteka mukaza mukatugendera si biherera ngaha nibiza gushika hirya no hino abantu benshi baraza kubibona rero je ikintu novuga nuko abaza kubona kino kiganiro ahanini ntibogarukira kuri video botera intambuko bagashika kuri tele bakarata mbega bijya bintu umumenyesha makuru yatanze nivyo mbega uwo hashika
yosanga iyo atelier irahari canke ni ibintu vyabaye ni ukuvuga bahishikiye bagakurikiza iyo adresse twatanze bazosanga ivyo twavuze ari ukuri ivyo twavuze dusanzwe dufasha abantu canke dusanzwe dukora nta kintu na kimwe bazosanga tudashobora kubafasha. Murakoze. murakoze cyane kumbure kuri iyo vision yanyu nyene tubibaza ko nkuko twavuze kuboko kumwe ntikwimara ubuke mufise vision nini muriko muraterera mu gihugu n'ikihe kintu mushobora gufasha mu gusaba ndetse mu burongozi bwacu bwiza bw'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi canke abandi bose bariko baradukurikirana bafise umutima wo gufasha bafise umutima wo gushikira umuntu ari ku kivi ariko arakora turaguhaye kaza. Murakoze cyane nkuko mwabivuze ukuboko kumwe kuriya kandi kwimara ubugi nkuko nabivuze mwumvise ko mfise umugambi wo kugira ishuri naho mukaba mwabonye ko dufise utumashini dukeyi utumashini ntitwoshobora kugira ishuri n'utwateriye yonyene kora nsanzwe mfise umugambi munini wo kugomba kugira ishuri ndifuza amamashini uko nari kuvuga ngo ndashaka ubumenyi nabwo nsanzwe ndabufise kugira ngo bikunde yuko umugambi w'ishuri ushobora kubandanya nkuko nabivuze yuko mfise n'umugambi wo gukora igitabo naragitanguye mugabo sindagiheraheza ndifuza yuko nk'abantu baba barashiye imbere yanje canke n'abandi bantu bifuza gusoma ku bumenyi bwanje yuko nk'ico gitabo gihurumbira bakakigura bakaza baragisoma. Kumbure tuzogaruka dukora ikiganiro kijanye n'igitabo. Yego. Igitabo nkuko nababwiye ndi ku kivi ndiko ndagikora sindagiheraheza kuko rimwe na rimwe abantu baragoye ukuntu batahura kuko ntidufise ubutahura kumwe mu kwiga hariho umuntu bisaba ucape umwereke ikintu kiro kirava niyo kiriko kiraja kuko muri ico gitabo canje narahisemo gushiramo amashusho kugira ngo n'abatazi gusoma ariko araraba kwishusho umubwire ikintu umwereke ishusho hanyuma umubwira ati ikintu bagipimuku canke bagikora uku acagitahura bimworoheye kuko jewe ndagerageza uko nshoboye nk'umwigisha umunyeshure ku rugezo rwiwe ashobore gutahana ubumenyi bushobora kumugirira akamaro ejo canke hirya y'ejo. Murakoze cyane n'akahe kajambo mushobora kubwira abakunzi ba Vision Talk Media canke abariko bakurikirana kino kiganiro cacu nk'akajambo kagasoni karuki. Ubwa mbere na mbere novuga yuko ndabashimiye cyane kuba bashimye kutugendera bakatugirisha kino kiganiro uyu mutima bagize wo kudutera intege bagashika ku kivaho dusanzwe dukorera baze bawamane n'abandi baze babagendere babashikeko kugira ngo ibyo basanzwe bakora bize bishike kure. Murakoze cyane nshuti bagenzi mudusanzwe muri ko muradukurikirana kuri Vision Talk Media tubashimire cyane aho tumaranye umwanya utari muto aho twari twagendeye Atelier de Couture Ananipenda aho batuganiriye babaganiriye kuri binabiriya ibikorwa basanzwe bakora tongere turabahamagarire tubatera kamo abakeneye kuyiga baze bige muri Atelier de Couture Ananipenda nkuko babivuze mu kiganiro twibaza ko muzohakura ubumenyi budasanzwe nkuko mwumvise byose byagiye bivugirwa hano rero tubashimire cyane umurongozi wa Atelier de Couture Ananipenda kuba mwatwakiriye. Dushimire kandi n'abatwagiranye ikiganiro n'abariko baratwumviriza tubifuriza amahoro y'Imana amahoro n'amahonda umugisha ndetse n'umuhezagiro w'Imana ube mu buntu bwanyu ndetse ube mu magara yanyu. Murakoze.